uyu yari umwami Yesu nabahezagira yibagishirije yicurishirije ibishuri bigirwamana aho ubwoko bw'Imana ngo aba ari byo busenga ngo nizo mana zabakuye hehe mu gihugu cege amabona ibintu bakora ngo bagenda bavyikubita imbere Yesu nabahezagira none uyu munsi abantu bikubita imbere y'ibintu bibajwe mwibumba byitiriwe uyu Bikira Mariya bangana gute abantu uyu munsi babirerura bagenda barabitambagiza mu mabarabara abavyakira mu mazu yabo ngo numuvye yagendera ingo bangana gute Yesu nabahezagira murabonye bene data uyu munsi wakomotse kuri uyu mwami yari yabaje bino bishushanyo aba bantu ngo izi nizo mana zanyu nizo zabakwiye nevyukuri izo mana zabakuyeyo mu bantu musoma Bibiliya Yesu nabahezagira mu bantu mwize theology nta theology nize ariko vyukuri izi nizo mana zo mwibumba izo zakuye abantu urege Yesu nabahezagira none ibi bibumba no tubona hirya no hino mu masengero mu mihana y'abantu nivyo vyadupfiriye nivyo vyabambiwe abantu nivyo bizotujana mwijuru bene data umuntu wese arakwiye kwikebuka niri jambo ry'Imana yuko umuntu wese Intahe ngirakamaro TV. Umwami Yesu arineze ni watanga amajambo unyavyaha ngo renguka umva ivy'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cane yo kuntera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera bene data musangiye urugendo ruja mw'ijuru bakunzi ngirakamaro TV namwebwe mwese mudukurikirana biciye mu WhatsApp itandukanye nongeye kubaramutsa amaro umwami wacu Yesu Kristo amazina yanje nkuko musanzwe mumenyereye ndi mwene so niyo nizeye Eliya uyu munsi nkaba ngira ubuntu n'Imana ko kuza uyu munsi kuza imbere ya kamera muri studio z'Intahe ngirakamaro TV Yesu nabahezagira none rero hari amajambo uyu munsi Imana ifite mu mutima wanje iyo nagomba kutuganira Yesu nabahezagire none rero reka tubanze dusenge Yesu nabahezagire mwami wacu Yesu turagushimiye kandi turagukeneye cyane ukuntu n'imbabazi Imana tubwira bugaca bukira Imana niwe wemeye kuno munsi waza no tariki 15 niwemeye ko uno munsi ushika tukiri bazima Mana turabigushimiye wakoze nyakubahwa Yesu ngwino bane natwe Mana muri uyu mwanya no mu majambo nyene kugira ushike ubwoko bwawe mwami Yesu ntabarije ngaragara ariko mwami ageze kuba wewe akanwa kaze kuba jewe ariko mwami jambo rize kuba wewe mwami uzobukoze ushishikare Mana gutabara no gufasha ubwoko bwawe Mana kano kanyura kabamwo ngusabye mubike ariko nze kuza kuva muri byinshi muhemu wawe yuruke abasigura ubwoko bwawe uzobukoze izina rya Yesu Kristo mbisavyemwo amen bene data dusangira urugendo ruja mw'ijuru nkuko mubizi uyu munsi turi genekerezo rya 15 ukwezi k'umunani aho abantu benshi usanga bafashe ingendo zitandukanye ndetse bagiye ku misozi zitandukanye mu bibanza bitandukanye ku isi aho asanzwe hari novuga ico bamwe bise umunsi mukuru udasanzwe kuri bo hakaba n'abandi uyu munsi tubona nk'ibisanzwe abakristo kuko uyu munsi w'itariki 15 abenshi bitango n'umunsi wa Bikira Mariya akaba ari umunsi tutabona muri Bibiliya nitubona ahantu wanditse muri Bibiliya nico gituma hariho bamwe uyu munsi
bawuhimbaza n'abandi tutawuhimbaza. Yesu nabahezagire, kuko burya ikintu kitari muri Bibiliya biragoye kucemera canke kucemeza. Yesu nashimwe. None rero ntatevye hanini byose byo njemwo, ariko nje twiganire ku majambo y'Imana. Yesu nabahezagire. None rero tumyarukire mu gitabo c'Itanguriro igice ca gatatu, za kwasoma umurongo wa 15. Yesu nabahezagire. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ni igice ca gatatu, ijambo ry'umutwe rivuga ngo uko icyaha caje mw'isi. Ku murongo wa 15 reka dure ku murongo w'14 abavuga ngo uhoraho Imana abarira iyo nzoka ati kukoze ivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mw'ishamba. Uzohora ukwega inda hasi, uzorya umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'ugwiwe. Uzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsinzi. Yesu nashimwe. Niri jambo ry'Imana. Ijambo ry'umutwe twabonye ngo uko icyaha caje mw'isi. Yesu nabahezagire. Ahantu umuntu yaramaze kononekara, umuntu yaramaze gucumura, ni naco gituma Imana yarije gutanga, yaje guhemba, yaje guhana. Yesu nabahezagire. Nico gituma buri gikorwa cyose, igikorwa cyaba ciza canke cyaba kibi, kiragira iki, kiraronka ingero yacu. Bano bantu bari bacumuye bava mu isezerano ry'Imana, bahenzwe no mugwanizi, hanyuma Imana iraza kubaraba, ahereje gutanga igihano. Ariko hacivugamwo ijambo rikomeye ngo ari twabonye ku murongo wa 15 ngo nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'ugwiwe. Nukuvuga iyo nyankane ni hagati y'urubyaro rwa Satani, nukuvuga rw'abakorera bakubaha Satani nk'umwami wabo, hamwe n'urubyaro ruzokomoka kuri uyu mugore. Uwo mugore asigura ubwa mbere, burya murabizi umugore gisigura ishengero. Yesu nabahezagire. Mwubonye muri Bibiliya umugore gisigura ishengero. Naco gituma ku rubyaro rwa Eva ku rubyaro rwiwe niho hakomotse umucunguzi wacu umwami Yesu Kristo. Kuko tugiye kuraba kwa Matayo igice ca mbere baratwereka ngo basekuruza ba Yesu nabahezagire. Ni kwa Matayo igice ca mbere, kwa Matayo igice ca mbere turabona urukurikirane rw'amazina y'inkomoko yaho Yesu yakomotse. Yesu umwana w'Imana. Si kuvuga ko Yesu atarasanzwe ariho, ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo na mbere hose jambo yamyeho, kandi jambo yari kumwe n'Imana, kandi jambo niwe ni Imana. Yesu nabahezagire. Abakatolike nabo barakunda kubiririmba, nubwo kenshi batamenye ivyo baririmba. Bararirimba mu gisabisho candemeye ahantu bavuga ngo yaravyawe ntiyaremwe, asangiye kamere na se, byose byaremewe kurinde kuri we. Nukuvuga byose byaremewe kuri jambo. Ni rya jambo Imana yavuga isi kabaho, ijuru rikabaho, ibiyaga bikabaho, ibintu byose tubona, ibiguruka, ibyikwega, byose bikabaho. Yesu nabahezagire. Niwe jambo w'Imana. Kwa Matayo nice cyambere singoma ko twasoma, murabona yuko hariho amazina yabasekuruza ba Yesu Kristo. Yesu nabahezagire. Kasomemwo imirongo mikenya ngo igitabo kidondora ukuvuka kwa Yesu Kristo, umwana wa Dawidi wa Aburahamu. Yesu nabahezagire. Mwavyumvise ko ari Dawidi umwana wande wa Aburahamu. Aburahamu nawe tugiye tugasubira inyuma mu nkomoko yiwe komotse, tuza gushika ku muntu wa nyuma ariwo wa mbere ni Adamu na Eva. Inyuma yuko Kayini yishe Abeli, nukuvuga Adamu na Eva bavyaye abandi bana. Nukuvuga iri sezerano Imana yatanze, yavuze urubyaro rw'uyu mugore ruzoguhonyora umutwe, nawe uzorukomeretsa itsinzi. Yesu nabahezagire.
kuvuga iri ni isezerano Imana yari yaratanze ko umuntu amaze gucumura Imana yatanze iki yaratanze isezerano yuko umwana w'umuntu azocungurwa ibicishije hehe mu muntu nyene Yesu nabaheze Yesu ntiyaje ari Imana bumana itibutse iva mu ijuru nkuko yarafise ubushobozi n'icubahiro n'ubwiza bwo mu ijuru ariko yaje ari umuntu asa natwe Yesu nabahezagire ariko kandi nawe yari umuntu asa natwe yari Imana yarafise ubumana ninaco gituma n'uwamwibarutse ari we Mariya hagati ya Yesu na Mariya habanje kubaho Yesu kuko Yesu bwiwe n'umuremyi wa Mariya Yesu nabahezagire ubwo rero Mariya yaranguye igikorwa yakira ishaka ry'Imana nkuko jewe nawe dushobora kwemera ishaka ry'Imana tugakora igikorwa c'Imana Imana ikadutuma tikora iki umuntu ageze akagikora Yesu nashima kurya Aburahamu Imana yamubwiye ati va kwa so uve no mu muryango w'iwanyu uheze ugenda aho jewe nzokwereka nukuvuga yagize iki yumviye Imana arangura ishaka ry'Imana na marero nuko vyagenze yarabaye umuhizikazi acarangura ishaka ry'Imana Yesu nabahezagire none rero nagomba tuganire mbega uyu munsi w'itariki 15 abantu benshi bahimbaza ndetse n'isi murabona yuko muri systeme y'isi n'umunsi ufise akaruhuko ubuzi bwa leta ntibukogwa nabikorera utwabo abenshi ntibakora kuko n'umunsi ugereranywa n'umunsi w'Imana none uyu munsi w'itariki 15 n'umunsi muki Yesu nabahezagire ibi byose nagomba ko tubiraba mu ijambo ry'Imana mbega Mariya haraho boba bafitaniye isano na Bikira Mariya himbazwa uyu munsi abo bantu babiri bo bari umwe Yesu nabahezagire natangwe ndabereka ijambo riri mu Itanguriro nahereye mu ntango kugira ngo ndabereke yuko uyu mugore avugwa ari we Eva wo mu isezerano rya kera agereranywa n'umugeni wa Kristo agereranywa n'ishengero ry'uyu munsi Yesu nabahezagire ukuvuga umugore nico kimwe n'ishengero murabizi neza yuko Adamu wa kera agereranywa na Adamu mushasha nawe dufise ninde ni Yesu Kristo Adamu wo mu isezerano rya kera ni Adamu ujya muntu wa mbere Imana yatanguye kurema Adamu wo mu isezerano risha nawe ninde ni Kristo ari nkuko Eva wo mu isezerano rya kera ni Eva umwe yahendwa n'inzoka umwe yatsindwa uvuga Adamu na Eva wo mu isezerano rya kera baratsinzwe n'ubugunge bwa wa mubi ariko Adamu na Eva wo mu isezerano risha nabo baranesha ubugunge n'ubugome bwa wa mwansa tugwanya ari we Satani naco gituma Adamu mushasha ari we Kristo yaratsinze urupfu atsinda Satani arapfa arahambwa arazuka kugira ngo natwe abantu turonke ubugingo budashira nukuvuga aho twaradutangirwa ibimazi kugira ngo umuntu aharigwa ivyaha hakarinda guseseka amaraso y'igitungwa uyu munsi hasesetse amaraso y'umwana w'Imana ari we Kristo agereranywa nande na Adamu mushasha Yesu nabahezagire none rero uyu Eva avuzwe mu isezerano rya kera agereranywa na Eva mushasha wo mu isezerano risha ari we shengero rya Kristo ari we mugeni Yesu azoza gutora ari nzamba y'akabanga izovugira abapfuye bapfiriye mu mwami bakazuka bagaca bahitana abazoba bakiriho mu isi bakoreye umwami Yesu bagaca bahindurwa imibiri yabo igahindurwa mu kanya gato mu kanya isase hanyuma bakatira ikirere bakaja gusanganira umwami Yesu ico gihe Yesu ntazoshika ku isi ariko azoguma mu kirere abera bazoja kumusanganira mu kirere ariho hazoba igihe cyo kugira iki cyo kwitegura mu kwambara n'ubukwe bw'umwana w'umwami hanyuma hazocakurikira ya ngoma ya Yesu Kristo y'imyaka igihumbi ibyo sivyo njemwo ariko nje kubereka ivy'uyu munsi w'itarike 15 z'ukwezi k'umunani igice ca 44 turabe harimo ijambo ngomba ko tuganira ko n'ubu duhere ku murongo wa 17 Yesu nabahezagire ijambo ry'umutwe rivuga ngo Imana ihambarira abayuda bahungiye muri Egiputa
ku murongo wa 17 ngo ariko ntituzobura gushitsa ijambo ryose rivuye mu kanwa kacu ngo twosereze imibavu umwamikazi wo mwijuru tumusukire ibiturire nk'uko twahora dukora n'abasugokuruza n'abami bacu n'abaganwa bacu mu bisagara by'Uyuda no mu nzira i Yerusalemu ico gihe twagira indya nyinshi tukibera amahoro nta byago twabona ariko uhereye igihe twarekeye konsereza imibavu umwamikazi wo mwijuru no kumusukira ibiturire niho twaciye duhindana tukamagwa n'inkota n'inzara. Yesu nabahezagiye. Aba n'abayuda barabisirayeli bari barahungiye mu gihugu ca Egiputa, ariko hari ikosa bari barakoze. Murabizi Imana ibakura mu gihugu ca Egiputa canke mu Misiri, hariho isezerano, hariho ivyagezwe yari yarabahaye. Hari icagezwe cavuga ngo ntihakagire izindi mana mwikubita imbere, ntugasenge izindi mana, ntimukambangikanye. Yesu nabahezagiye. Ariko aba bakoze ikosa baca bonsereza imibavu uyu mugabekazi wo mwijuru, umwamikazi wiki wo mwijuru. Yesu nabahezagiye. Umwamikazi wa hehe wo mwijuru. Iri jambo umwamikazi wo mwijuru ryo nashaka. Yesu nabahezagiye. Kuko iri jambo rano tuza kurisanga, murabona ko turibonye novuga mu isezerano rya kera, kandi uyu mwamikazi wo mwijuru cyari kigigwamana. Yesu nabahezagiye. Cyari kigigwamana. Aba bantu ngo baconsereza imibavu bakagisukira ibituri. Yesu nabahezagiye. Imana irababara, irabarakira, mbere ibasezeranya kubahana. Yesu nabahezagiye. Uyu rero yitwa umwamikazi wo mwijuru. Uyu niwe Bikira Mariya, ariko siwe Mariya. Yesu nabahezagiye. Nagomba mwumvirize itandukaniro ry'aba bantu babiri. Uyu muntu umwamikazi wo mwijuru, murumva neza ivyo aba bantu bamukorera, kandi bamaze kubimukorera uhoraho Imana arashavu. Naco gituma uyu muntu yitwa umwamikazi wo mwijuru turamufise mu matazirano menshi, na cyane cyane mu mazina y'uwitwa Bikira Mariya. Hariho umwamikazi wo mwijuru canke umugabekazi wo mwijuru. Mbere no mu ndirimbo ziririmbwa kuri uyu munsi harimo yimva ngo mwamikazi waziza kanenge, mwamikazi waziza kanenge n'izindi. Mumva haguma haza mwamikazi. Yesu nabahezagiye. Mwamikazi w'ijuru, ngo mwamikazi wo mwijuru nezegwa n'izindi. Murumva ko hagarutse rya zina umwamikazi wo mwijuru. Yesu nabahezagiye. No kuvuga rero Bikira Mariya na Mariya, aba bantu baratandukanye, kuko umwamikazi wo mwijuru ntavuze na menshi, mwamaze kumva wariwe ko cyari kigigwamana. Aba bantu bariko baronsereza imibavu basenga. Ikigira kabiri nuko umwamikazi wo mwijuru ariwe Bikira Mariya asanzwe afise ayandi matazirano menshi. Hariho rembo ry'ijuru. Yesu nabahezagiye. Rembo ry'ijuru muraza kubona umuntu yavuze ko ariwe rembo. Yesu nabahezagiye. Hariho umuvyeyi atamenye umugabo. Yesu nabahezagiye. Muri Bibiliya muraza kubona Mariya nawe nyina wa Yesu, ico Bibiliya ivuga ko. Yesu nabahezagiye. None rero aha anye singomba kubitanga ko insiguro nini cyane. Abavyumva mwamaze kuvyumva yuko hagati y'aba bantu babiri Mariya na Bikira Mariya haramaze kubitandukaniro kandi rinininya cyane. Yesu nabahezagiye. Mbere ntatebeje kuko singomba kubirandira ko cyane, kuko ndazi ko ikiganiro nk'iki naragitanze mu mwaka uheze mu matarike nk'aya nyene. Uyu munsi numvise ngoberwa yuko nogaruka nkabwira abantu nivyo koko
abantu bakirijwe muri make ibi bintu hari igihe atacu biza kubafasha kuko bobo barazi ukuri baramenye ukuri, ariko mumenye ko nubwo bazi ukuri turacafise bakuru bacu, abavyeyi bacu, inshuti zacu, ababanyi bacu bakigendera muri ibi, kanatsinda nuworaba mu bihugu vyose vyo mwisi uyu munsi n'abantu benshi, ni gitigiri kinini c'abantu bari ku misozi, bari mu masengero, bari guhimbaza uyu munsi. Yesu nabahezagire. None rero turaza no kuraba aho uyu munsi wakomotse. Yesu nabahezagire, turaza kuharaba niho tuza guhereza, ariko tugende kwa Matayo igice ca mbere ku murongo wa 16. Yesu nabahezagire. Kwa Matayo murabe Mariya nyina wa Yesu. Ico duhejeje kuri Bikira Mariya. Yesu nabahezagire. Bikira Mariya numugabekazi, numwamikazi wo mwijuru. Iryo nitazirano rya mbere. Irigira kabiri ni irembo ry'ijuru. Irigira gatatu naryo ni nyenyeri yo mu mutwenzi. Yesu nabahezagire. Uwo ni Bikira Mariya. Ayo niyo matazirano yiwe, kandi niyo dusanga no muri mu bitabo no mu ndirimbo vyahariwe uwo muvyeyi. Yesu nabahezagire. Ndavuge umuvyeyi nkuko abamwambaza n'abamwemera babivuga. Yesu nabahezagire. Ariko kandi ubwo novuga nikizira ni n'ubuyobe ku mukristo ariko araja mu ijuru. Yesu nabahezagire. Kwa Matayo rero igice ca mbere, kwa Matayo igice ca mbere turasoma ijambo Yesu nabahezagire. Ni jambo ku murongo, duhere ku murongo wa 24. Yosefu, reka dusubire inyuma gatonya, duhere ku murongo wa 17. Nuko basekuruza bose guhera kuri Aburahamu gushitsa kuri Dawidi ni 14, kandi guhera kuri Dawidi gushitsa kuri kugihe cyo kwambukanwa i Babuloni ni 14, kandi guhera ku gihe cyo kwambukanwa i Babuloni gushitsa kuri Kristo ni 14. Ariko umurongo nashakamwo ni umurongo wa 15, naho nahireka 17. Reka dusoma wa 15 bavuga ngo Erihudi yavyaye Eliyazari yavyaye Matani, Matani yavyaye Yakobo, Yakobo yavyaye Yosefu umugabo wa Mariya nyina wa Yesu Kristo. Yesu nabahezagire. Mwamaze kumvamwo yuko Yosefu numugabo wa Mariya nyina wa Yesu yitwa Kristo. Yesu nabahezagire. Tukiri ngaha ntaravuga n'ayandi majambo, naho nogeza nukuvuga bira yamaze kudutomorera neza. Yosefu umugabo wa Mariya, kiretse ko hariho ico Bibiliya isuri kavuga ko gwera ku 18 aho Bibiliya tugira kuvuga kwa Yesu. Ukuvuga kwa Yesu Kristo kwabaye gutya: na Mariya yarakowe na Yosefu ataramurongora, bamubona afise inda yavuye kuri Mpwemu Yera. Ariko Yosefu umugabo wiwe kuko yari umugororotsi, kandi kuko atagomvye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho, ariko akivyiyumvira umumarayika w'umwami Imana amwiyerekera mu nzozi, aramubarira ati: Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya Mpwemu Yera, azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzomwita Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Ivyo vyose byabaye bityo ngo ivy'umwami Imana yavugiye mu kanwa kuvugishwa nawe biboneke ngo raba inkumi zotwara inda ivyara umwana w'umuhungu, bazomwita Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu yikanguye aravyukagira nk'uko mu marayika ya umwami Imana yamubariye, arongora umugeni wiwe, kandi ntiyigera amwegera gushitsa aho yavyariye umwami umwana w'umuhungu, araheza amwita Yesu. Yesu nabahezagire. Yosefu yarakoye Mariya nk'uko n'abandi bakwa. Yesu nabahezagire. Ariko ataramutwara bimenyekana ko yibungenze,
kandi imbanyi yari yibungenze mwavyumvise ntiyari y'umuntu yari yavuye kuri mpwemu yera. Yesu nabahezagire. Yosefu akiciyumvira kumubengera mu mpisho, ijuru baryabibonye umumarayika w'Imana araza aramubwira ati ntutinye kurongora umugeni wawe Mariya. Yesu nabahezagire. Hama Yosefu acarumvira, acabigenza nkuko yagize iki yabibwiwe yabitegetswe, acarongora Mariya amujaniwe. Mvuze kurongora no kuvuga yamujanye ko murabona hari ijambo ryongeye ko kandi rikomeye, yavuze ngo ntiyigera ariko ntiyigera amwegera gushitsa Yesu abyaye gushitsa abyaye umwana w'umuhungu. Yesu nabaheza. Kuvuga mwico gihe yamutwara babanye ngaho kuko murabona ko Bibiliya kitweretse, ariko gisigura ko inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo babanye nk'umugabo n'umugore, kuko hariho ijambo rikomeye benshi birengagiza ndetse no mu Bibiliya canke mu nkuru nziza z'abakatolike bakuyemwo naka kajambo, kandi ntiyigera amwegera gushitsa. Akagushitsa baragakuyemwo, kandi naho mwosoma mu Bibiliya y'izindi ndimi iri jambo gushitsa murisanga nk'ukunyene. Yesu nabahezagire. Iri jambo gushitsa rirerekana yuko hariho ikiringo Yosefu atigeze yegera umugore wiwe Mariya, ariko hacaraba ikindi gihe babanye nk'umugore n'umugabo. Yesu nabahezagire. Naco gituma Bibiliya iheze ikacitwereka abandi bana. Yesu nabahezagire. Abandi bana turabona abandi bana Bibiliya itubwira ni mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu anebagurwa mu biwabo tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwo bwanditswe na Mariko igice ca 6 ngo avayo aja mu ntara y'iwabo, abigishwa biwe baramukurikira. Isabato ishitse aca yigishiriza mu sinagogi. Benshi bamwumvise baratangara bati ivyo byose uyu yabikuye hehe, kandi n'ubwenge ki yahawe n'ivyo bitangaza bingaho bikorwa n'amaboko yiwe nibiki? Mbega si wa mubaji mwene Mariya mwene nyina na Yakobo na Yose na Yuda na Simoni bashiki biwe nabo ntibari hano iwacu? Ivyiwe birabatsitatsa. Yesu nabahezagire. Mwumvise amazina y'abandi bahungu badondaguye. Yesu nabahezagire. Harimwo uwitwa Yakobo, harimwo Yose, Yuda na Simoni. Yesu nabahezagire. Mbere Yuda nuya yanditse kirya cete ca Yuda gifise igice kimwe. Yesu nabahezagire. Niwe Yuda niwe wuyu nyene. Yesu nabahezagire. Uyu ni mwene wabo na Yesu, ni mwene nyina. Nico gituma avuze ngo ni bene nyina. Ni bene nyina kubera yuko barasangiye mama ariko ntibasangiye papa. Yesu nabahezagire. Kubera ko Yesu muvyumve si umuhungu wa Yosefu. Yesu nabahezagire. Uko Yosefu numurezi wa Yesu. No kuvuga rero Yesu nawe ni mwene aba bahungu bane ni bene nyina, kuko mama bavyara numwe ariko ntibasangiye papa. Yesu ni Imana. Yesu nabahezagire. Yigize umuntu iciye muri Mariya. Yesu nabahezagire. Ariko nta ruhara Yosefu yagize kugira ngo Yesu abeho. Yesu nabahezagire. Kiretse ko Mariya arafise uruhara runini yakoze kugira ngo Yesu avukire mu bantu, kuko yaramwibungenza amezi 9 yibungenga Imana yiwe. Ariko nikivuze yuko Mariya acaja hejuru ya Yesu, kuko Yesu numuremyi wa Mariya, ni Imana ya Mariya, nkuko ari Imana yanje akaba Imana yawe, akaba umucunguzi wawe, akaba n'umucunguzi wa Mariya nyene kumwibaruka. Yesu nabahezagire. Mu bisanzwe Mariya yabaye novuga yarakoreshejwe mu gikorwa cyo gucungura isi, nkuko nawe ushobora gukoreshwa kugira ngo ubwire ubutumwa bwiza abandi, nkuko nanje ndiko ndababwira ubutumwa bwiza. Aha anye hariho abashobora kuzokizwa na rino jambo, no kuvuga mbamba igikoresho cy'ijuru cy'ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bihane. Yesu nabahezagire. Kuvuga rero si mbaye igikoresho sincanza gusumba nyeneco. Yesu nabahezagire. Je ndi igikoresho c'Imana. Muri make rero sincanza gusumba Imana kuko niri kirankoresha. Yesu nabahezagire. None rero aha anye no kuvuga ngo Mariya yaravyaye Yesu. Mariya yaribungenze Yesu ajya amezi 9. Mariya yarateye igise
Yesu nabahezagire kuko turabona ko yavutse. None rero ko yavutse akabyagwa na Mariya ntibikuraho iteka rya Yesu, ntibikuraho n'ubumana bwiwe, ngo ubwo bumana bwiwe buca buja munsi, ico curo ciwe ico kijya munsi ya mama wiwe yamutwaye amezi 9 ko yamwibungenze mu buryo bw'umubiri. Yesu nabahezagire. Murabizi Yesu we n'Imana yigize umuntu kugira ngo turokoke. None rero aba bahungu bane n'aba bakobwa tutabwiye igitigiri ko muri Isirayeli bavuze igitigiri baharuri abagabo abagore n'abana ntibabashiramo. Nukuvuga iki? Aba bahungu bane n'aba bashiki babo tutabwiwe nabo bavyaranye na Yosefu umugabo wa Mariya, kuko inyuma ya Yesu barabanye nk'umugabo n'umugore. Hama mbere nk'umugabo n'umugore iyo babanye Imana ihezagiye hagati yabo havamwo umwana, havamwo uwundi muntu. Bamaze kubana rero barungutse haboneka bano bahungu bane n'abashiki babo 2 tatubwiye amazina. Yesu nabahezagiye. Aha rero abantu benshi barahahendewe bace bavuga ngo aba bahungu ngo ababene wabo ngo nukuvuga ngo jewe ngo baba bashatse kuvuga wewe na jewe. Nivyo ni wewe na jewe, ariko mu buryo bufatika bugaragara bw'umubiri aba nabahungu ba Yosefu na Mariya. Naco gituma aha tuvuze rigatazirano ngo Mariya ngo numuvyeyi atamenye umugabo twoba tumubeshe kuko Bibiliya iratubwira yuko Yosefu ubwayo n'umugabo wa Mariya. None tuca tuvuguruza ijambo ry'Imana. Yesu nabahezagiye. Naco gituma hagati ya Bikira Mariya na Mariya itandukaniro rya mbere ryamaze kuhaba nuko Mariya n'umugore wa Yosefu. Yesu nabahezagiye. Ariko Bikira Mariya nawe ntiyamenye umugabo. Bamaze gutandukana, byamaze gusigurika. Bikira Mariya yambazwa, Bikira Mariya asabwa si Mariya nyina wa Yesu, kuko Bikira Mariya asabwa n'umuvyeyi atamenye umugabo, kandi ni wa mwamikazi wo mwijuru twabona kwa Yeremiya 44. Yesu nabahezagire. Reka twibandanirize. Yesu nabahezagire. Twari gusoma mu vyeshuwe Yohana 12 aho bavuga ca kimenyetso caboneka mwijuru umugore yikwirije ukwezi. Hagere rero abantu benshi barakunda kubahendera ngo ni Bikira Mariya. Sivyo, kuko umugore nababwiye umugore gisobanura ishengero, kandi umugore umugore wo mu vyeshuwe asobanura kandi rijya hanga rya Isirayeli, kuko ni ishengero, naryo ni ishengero bwari ubwoko bw'Imana. Yesu nabahezagire. Nukuvuga Yesu yavukiye mu muryango wa Isirayeli. Yesu nabahezagire. Amaze kuvukira no kuvuga iki? Satani yaragerageje ku buryo bw'uko umugambi w'Imana yowugwanya guhera mu itanguriro. Mwabonye aza guteza abantu ivyaha bagacumura Adamu na Eva. Hajya ko ari kugira ngo Satani umugambi w'Imana awufutanganye. Abisirayeli bagiye bagira ibibazo. Satani yagumye agomba kwica umugambi w'Imana, kuko yabona ati iki kintu Imana ivuze kuko ari Imana kandi kabari Imana ifise uburyo bwose shaka gukora ibintu izobikora. None rero ko izobikora cishije mu muntu, reka ngerageze kirimwa muntu ngira iki ndacono. Naco gituma yateje ivyaha Imana ikababara igahonya abantu bose ku mwuzuro kwano bigasigaza Nowa nabiwe. Saho gusa murabona Satani yagiye atoteza ubwoko bw'Imana babajanye muri Egiputa. Murabona ko hacutswe umugambi uko abana bose b'abahungu bicwa. Hajye kwari kugira ngo isezerano ry'Imana ntize rishike kubandanya gushika cyagiye batebera ishitimu. Igihe batebera ishitimu bagatangura gusambana. Kijye gihe cyose hajye Satani yafisemo umugambi uko bajya abantu ibyabo bizorangirira hajya mu mugambi w'Imana ukagira iki ukazimangana. Ko Satani yamaze kona yuko Imana yateguye umugambi kuwucisha mu ihanga rya Isirayeli. Yesu nabahezagiye. Cyo gituma uyu mugore avuga mu vyeshuwe asigura iri hanga rya Isirayeli, kandi agaca asigura iki ishengero ry'Imana. Umugore nababwiye asigura ishengero. Yesu nabahezagiye. Muri make kugira ngo muvyumve neza, urya mugore mu vyeshuwe asigura igihanga rya Isirayeli, kuko niryo ryavuyemo umwami Yesu umwazoragiza amahanga y'inkoni y'icuma. Yesu nabahezagiye. None rero
urya mugore si Bikira Mariya nkuko benshi ariyo nyigisho bahabwa, ni ishengero ni rya miryango 12 y'ubwoko bwa Isirayeli. Yesu nabahezagire. None rero reka tubandanye, ndashaka ko turangiriza ku nkomoko, mbega inkomoko y'uwo munsi w'itarike 15 wavuye. Ariko imbere yuko nshika kuri iryo jambo ngomba ko cyo dusozererako, turabe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mingana igice ca 15, aho Yesu yari karavuga ngo ni jewe rembo. Yesu nabahezagire. Yesu yari karavuga ngo ni jewe rembo. Yesu nashimwe. Burya twane twumva mu matazirano ya Bikira Mariya harimo aho avuga ngo ni irembo ry'ijuru. Yesu nabahezagire, ngo ni irembo ry'ijuru. Yesu nashimwe. Nukuvuga Yesu niwe yavuze yuko ari we rembo. Yesu nabahezagire. None rero Bikira Mariya mu matazirano afise yandi amutandukanya na Mariya nyina wa Yesu, ni ritazirano rivuga ngo ni irembo ry'ijuru. Yesu nabahezagire. Umuntu tuzi ko ari irembo ry'ijuru ni Yesu, ko Yesu niwe yavuze ngo ni jewe rembo. Yesu nabahezagire. Yesu niwe yavuze ngo ni jewe rembo. None rero murumva yuko amaze kuba uwo Mariya bambe Bikira Mariya, murumva yuko habayeho iki novuga nti ikintu kije igihushane. Yesu nabahezagire. Yesu yavuze ati ni jewe rembo. Yesu nashimwe. No kuvuga agacaboneka uwundi yitirirwa iryo zina. Ikigira kabiri, Yesu niwe nzira kuri n'ubugingo, nta uja kwa Data atamujanye ngo tubisanga mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkuko bwanditswe na Yohana ni igice ca 14. Yesu niwe nzira kuri n'ubugingo, nta uja kwa Data atamujanye. None rero nukuvuga niwe nzira muri make. Yesu ni nzira kandi n'ukuri niwe bugingo. Rero abantu benshi uyu munsi baca kuyindi nzira, bakarinda guca mu wundi munyuro, bagaca kuri Bikira Mariya. Ntibaca no kuri Mariya, baca kuri Bikira Mariya. Yesu nabahezagire. Nukuvuga ico n'ikindi kintu gitandukanya Mariya nyina wa Yesu nande na Bikira Mariya ari wahimbazwa kuri rino gerenekerezo rya 15 ukwezi k'umunane. Reka mbere tugire kugira ngo nsozere ngeze ngaha, abazoshaka inyigisho ikwiye muzoyiraba kuri chaîne y'Intahe ngirakamaro TV isanzwe naho nyene iriko yatanzwe mu mwaka uheze. Yesu nabahezagire. Aho navuze vyinshi ku kijanye n'uyu munsi. Yesu nabahezagire. None rero turabe ni jambo ry'Imana dusanga mu bami ba mbere inkomoko y'uyu munsi mukuru. Yesu nabahezagire. Ni abami ba mbere igice ca 12 ku murongo wa 25. Kaduhe abaro duhere jambo ry'umutwe rivuga ngo Yeroboamu ashinga ibishushanyo by'ibigirwamana, maze Yeroboamu yubaka Ishekemu mu mugamba w'Abefurayimu abayo, hanyuma avayo yubaka Ipenueli. Maze Yeroboamu yivuganya mu mutima aterega igihugu kizohava cisubira kuba inzu ya Dawidi. Reka tuje ku 31 ngo kandi yubaka n'utunyabugoro ahantu hari ibitabo ku mpinga z'imisozi, atoranya mu bandi bantu bose batari Abalewi abagira abaherezi. Yeroboamu ashinga ko haba umunsi mukuru mu kwezi k'umunani ku munsi wako w'15 uhwanye n'umunsi mukuru bagira ibuyuda yose, uhanye n'umunsi mukuru bagira ibuyuda yosereza ibimazi ku gicaniro ibeteri, niko yabigenza ibimazi byabishushanyo by'amamasa yacurishije ibeteri, ahashira abaherezi b'ivyo bitabo yatabishije ku mpinga z'imisozi. Araduga aja ku gicaniro yari yarubakishije ibeteri, hari ku munsi ugira 15 w'ukwezi k'umunani, ariko kwezi yitoranirije ubwiwe agashinga uwo munsi mukuru w'Abisirayeli. Nuko araduga aja ku gicaniro kugira ngo ahosereze imibavu. Yesu nabahezagire. Harimwo umurongo wundi kadusubire ku 28. Umwami araheza yigira inama acurisha ibishushanyo by'amamasa 2 mu izahabu,
abarira abantu aterega birabagoye kwama muduga i Yerusalemu. Eheraba ngizi imana zanyu zabakuye mu gihugu c'Egiputa, yemwe b'Isirayeli. Maze kimwe agishinga i Beteli, ikindi agishinga i Dani. Ico kintu gihindukirira abantu icaha, kuko bagenda kucikubita imbere bakarinda bashika no kucidani. Yesu nabahezagire. Uyu yari umwami. Yesu nabahezagire. Yibajishirije, yicurishirije ibishuri ibigirwamana, aho ubwoko bw'Imana ngo abari byo busenga ngo nizo mana zabakuye hehe mu gihugu c'Egiputa. Amabona ibintu bakora ngo bagenda bavyikubita imbere. Yesu nabahezagire. None uyu munsi abantu bikubita imbere y'ibintu bibajwe mw'ibumba vyitiriwe uyu Bikira Mariya bangana gute? Abantu uyu munsi babirerura bagenda barabitambagiza mu mabarabara, abavyakira mu mazu yabo ngo numuvyeyi agendera ingo bangana gute? Yesu nabahezagire. Murabonye bene data, uyu munsi wakomotse kuri uyu mwami yari yabaje bino bishushanyo. Aba bantu ngo izi nizo mana zanyu nizo zabakwiye nevyukuri, izo mana zabakuyeyo mu bantu musoma Bibiliya. Yesu nabahezagire. Mu bantu mwize theology, je nta theology nize, ariko vyukuri izi nizo mana zo mwibumba zo zakuye abantu uregi. Yesu nabahezagire. None ibi bibumba no tubona hirya no hino mu masengero, mu mihana y'abantu, nivyo vyadupfiriye, nivyo vyabambiwe abantu, nivyo bizotujana mwijuru. Bene data, umuntu wese arakwiye kwikeruka. Niri jambo ry'Imana yuko umuntu wese asenga ibigirwamana, ibishushanyo, ntazobona Imana. Yesu nabahezagire. Umuntu wese arakwiye kwimenya, ni muze dukizwe, muze tuje mwijuru. Yesu nabahezagire. Nariko ndabereka itandukaniro riri hagati ya Mariya nyina wa Yesu na Bikira Mariya. Yesu nabahezagire. None rero reka ngeze ngaha, abumva bumvise, utavyumvise nawe nta kundi, igihe kizogera vyumve, natavyumva naho umucamanza hari numwe gusa, ni Imana. Hazogera igihe umuntu wese agati ibi bintu naravyumvise mugabo sinaheza ngira iki ndabikurikize. Yesu nabahezagire. Ico ndabipfurije ko abantu twoba maso, twohumuka, tugakizwa, hama tukazoja mwijuru. Yesu nabahezagire. Mwami Mana Data twese uri mwijuru, uragahezagirwa. Ndagushimira koze cyane Mana, wakoze kuri kano kanya. Rero Yesu bazokumva ya majambo, urabagira neza, urabahezagira, urabana nabo. Jewe sinzi gusigura, ariko mwe muwashije kuja gusigurira buno bwoko, uzobukoze isevye duhere mwijuru. Izina rya Yesu Kristo, amen. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda, ntahataneze